Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva mwijwi kandi nkuko mumaze kubimenyera muri kino kiganiro citwa Yaga Muganga gisanzwe gicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV. Jewe ngarutse kugira ngo tuganire dutere ryarenga tube tuributsanya twongera twigishanya impanuro ntungamagara, ivyigwa ntungamagara kugira ngo bidufashe kubungabunga no kuzitira tutaronerwa ngo dushishikare kugira amagara meza mu byo dufungura vya misi yose, mu byo duhura navyo, no kuvuga impwemu duhema, ikirere tubayemwo, mu kibano, haba amahinguriro, haba novuga ngo amagaze, imyotsi y'imiduga, ama essence, amazutu na vya bindi dufungura birimwo amagaze, birimwo novuga ngo vyo mu mahinguriro, biciye mu mahinguriro. Harabaho ivyo twokwita ngo ni ubumara, imicafu canke se ibintu bishobora kugira konona amagara y'umuntu naho wumva ari imfungurwa. Tuba turaretse n'ivyo mbere twari kuvuga mbere no mu miti murazi ko haba harimwo ama produits chimiques, ari nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe umuntu afashe imiti akayifata kutari ko agafata irengeye iyo ubushakashatsi bwamaze kwerekana yuko yari akwiye gufata. Uyo muntu yafashe imiti iri hejuru canke se irengeye iyo yemerewe gufata, biramugirira ko ingaruka mbi ku magara yiwe, birashobora gutuma habaho kumbure ibibazo novuga ngo amafyigo yiwe agasinzikara, igitigufa ciwe kigasinzikara, kuko ivyo bihimba bifise igikorwa kidasanzwe bisanzwe bikora mu bijanye no kuyungurura ivyo umuntu aba yihereje, novuga ngo birimwo amagaze canke se ubumara canke se ibintu novuga ngo dikwazo. Ivyo vyose rero hamwe n'ibindi vyose tutadondaguye ni bimwe mu bintu bituma habaho novuga ngo intoxication mu mubiri, ugasanga harimo amatoxine canke se ibintu novuga ngo biri toxique, ibintu bivuga ngo vy'ubumara, vy'uburozi, ibintu bibi bishobora kugira gutuma amagara yononekara. Mu kiganiro rero Yaga Muganga twabateguriye uno musi, twazanywe no kubabwira mbega ni gute umuntu yo kwidetoxifia d'une façon naturelle, ni détoxication naturelle. Ni gute umuntu yogabanya, yosohora ubucafu canke imyanda canke se ubumara buri mu mubiri wiwe, bwazananye aha canke hariya mu byo yafunguye, mu byo yahemye, biri mu kibano, biri mu buzima bwacu bwa misi yose. Mbega umuntu yosohora gute ivyo bintu bibi umubiri uba ufise muri wo bishobora gutuma amagara yacu ahungabana? Ni gute umuntu yogira detoxification naturelle? Muri kino kiganiro twovuga ngo naga parti ka mbere tugomba tubabwira ibintu 8 umuntu yokora mu kwidetoxifya, hanyuma kandi bifatiye ku vyo umuntu afungura. Ni ibiki umuntu yofungura kugira ngo bimufashe gusohora imicafu, imyanda, ubumara buri mu vyo twariye, buri mu vyo twanyoye, buri mu vyo duhema, izi mpwemu novuga ngo zirimo imicafu, zirimo amagaze, zirimo imyotsi y'amazutu, ya essence, ivyo vyo mu mahinguriro n'ibindi. Ni gute umuntu yobigwanya akabisohora mu mubiri ukabisohora akoresheje ivyo afungura? Ikintu ca mbere ngaha mfise kivuga ko umuntu akwiye gushira imbere cane ngo imfungurwa zigwiriyemwo imbogaboga zirya z'amababi, hamwe n'ivyamwa, hamwe mbere n'ivyo bavuga ngo n'amacereale, ibintu nyene nk'ivyo. Iyo umuntu abishize imbere, abigwije mu vyo afungura, imbogaboga n'ivyamwa, hamwe n'amacereale, no kuvuga ibinyantete, niko novuga ko muri iyo mvugo mugabo ngo kandi ngo biri complete. Murabona nk'ingano, hariho ukuntu kumbure umuntu aziriye nko mu mukate, usanga umukate ngene bawuhingura hariho ivyo izo ngano hariho ivyo ziba zatakaje. Rero amacereale ari complete, novuga nko nk'akarorero nk'ibigori, urabona ubufu bw'ibigori abagira ngo bya biri novuga ngo misembe, iryafu usanga barakoboye, hariho ibintu bimwe iba yaratakaje. Naho rero ibigori vyo bara amacereale, mugabo muri ico gihe umuntu ntaba ari des céréales complètes. Rero umuntu akwiye kubirya
byose uko byarimwe bitagize nataka na kimwe bitakaje ngo kubera ko umuntu agombye ngo kubihinyanyura uraze ko intete bazikobora yaye ngo je ngo bidakoboye ngo wapi ibintu nyene nk'ibyo ariko mugabo amacereal ari complete bisaba yuko n'igishishwa cabyo n'ikigize byose ubifungura rero icambere n'iki kintu bavuga ngo privilégier les aliments riches en fibres izo mfungurwa ngo ziguriyemo ibyo bitwa na fibre ni imbogaboga z'amababi hamwe n'ivyamwa hamwe n'ibinyantete rero kumbure navyo nyine ngo mugabo ngo bitakuwe ko n'ikintu na kimwe ataki na kimwe umuntu yagabanije. Ikintu cya kabiri umuntu yokora mu ntumbero yo kwidetoxifya mu ntumbero yo gusohora ibintu by'imicafu by'imyanda biri mu mubiri novuga ngo by'amagaze bishobora kwankiriza cyangwa se konona guhungabanya amagara y'umuntu. Umuntu akwiye kugira ngo gufungura imfungurwa ziguriyemo ibyo ngo ni antioxidant. Twaragize ibiganiro muri kaseka bino biganiro tugira turavuga ku antioxidant ibiba birimo rero ngaha tugomba kubabwira yuko mu byo umuntu akwiye gufungura bakwiye gufungura ibintu birimo antioxidant. Antioxidant naho ngaha bavuga yuko ashobora kuboneka cyane muri TVR kandi ashobora no kuboneka no mu binyagu wanashaka ibinyagu navyo nyine ngo biragwiriyemo antioxidant. Rero ngo iyo umuntu afungura mwene ibyo bintu birafasha umubiri kugira kwikingira no kugwanya iyo micafu iyo myanda ibyo bintu biri toxique bishobora kugira konona no guhungabanya amagara yacu. Icya kabiri tumenye ko ari consommer des aliments riches en antioxidants. Aho tubonyemo ibyo bitangwa na TVR, tubonye ibyo bitangwa ni lepe, tubonye n'ibyo bakwita ngo ni les agrumes sinzi kumbure ngene no tuvuga mu Kirundi ngira ngo byasa ko umuntu abanda kuronda nko muri dictionnaire ko muri arabe ico umuntu yojanira nako neza mu Kirundi. Icya gatatu ngaha kivuga ngo réduire les aliments transformés. Woba wipfuza gusohora imicafu amagazi ibintu biri mu mubiri wawe bishobora konona amagara yawe, ukwiye kugabanya cyane gufungura kwihereza imfungurwa zo mu mahinguriro. Ibintu bicishijwe mu mahinguriro biba birimo ibindi byinshi byatakaje cyangwa ibindi byinshi byongewemwo bishobora gutuma amagara y'umuntu ahungabana. Rero bavuga ngo umuntu akwiye kugabanya cyane bimwe biboneka binabaye ngombwa mbere bimwe akaba nabiheba imfungurwa zacije mu mahinguriro zo mu mahinguriro zigwiriyemo isukari yo mu mahinguriro zigwiriyemo umunyu zigwiriyemo n'ibinure bijya binure nyene novuga ngo usanga ibintu nyene bigwiriyemo ibinure hanyuma ngo hamwe n'ibintu bigwiriyemo ama additive ni kuvuga ibyo bintu nyene bagira bongeramwo amakurere ukazabuma ngo iyi ni fursana ngo iyi ni pomme ngo iyi ni orange ngo iyi ni embe ugasanga muga mu by'ukuri haje umuntu ntari karanwa pomme umuntu ntari karanwa ikinyobwa c'umwembe umutobe w'umwembe ahubwo akamoto ni na couleur n'ibara irangi bongeyemwo nivyo bituma ubona ko bisa n'umwembe kandi bikamota nk'umwembe ugaca winywera ibisukari gusa ngo ndiko ndanywa umwembe ngo ahasha ngo ndiko ndigarukirako wapi. Gabanya cyane bimwe biboneka imfungurwa zo mu mahinguriro zigwiriyemo isukari zigwiriyemo imyunyu zigwiriyemo ibinure zigwiriyemo novuga ngo n'ibindi bazikorana bazihingurana nk'ibyo tuko turavuga byingene ushobora kunywa ikinyobwa ikiwumva umengo uri kuranwa novuga ngo umutobe w'umwembe kandi mu by'ukuri atamwembe bashizemwe ahubwo bazanya akamoto kawo hanyuma basharamwo n'irangi nawe uca wihereza ngo sawa ngo ndiko ndihereza umwembe. Icya gatatu tuje tubonye ko umuntu akwiye kugabanya ibifungurwa byo mu mahinguriro réduire les aliments transformés. Ubwa kane nabwo ngaha batubwira ngo mu ntumbero yo gusohora imicafu cyangwa ibintu by'ubumara ibintu by'uburozi ibintu by'amagazi ibintu biri mu mubiri bishobora gutuma amagara yacu ahungabana ngo umuntu akwiye kugabanya cyane mbere hapo kugabanya ngo akwiye kwirinda éviter l'alcool et le tabac. Umuntu akwiye kwirinda cyane agaca kure ikintu cyose cyitwa itabi n'ikintu cyose cyitwa inzoga. Ibi bintu rero ndakeka yuko
muri mwebwe mwese muri kumurakwikana kino kiganiro udafashwemo na kimwe ushobora gufashwamo n'ikindi si mwese ko na jewe ndiko ndagishikiriza muri byose nta na kimwe mfata alcohol na tabana na kimwe mfata ariko mugabo ndazi neza yuko iri jambo kuri mwebwe muri kumuraryumviriza mwebwe mukurikiranye kino kiganiro kimwe kirashobora kwa kigufata canke sikindi rero nimba ushaka yuko umubiri wawe witandukanya n'ibintu by'ubumara ibintu by'uburozi ibintu by'imicafu by'imyanda ishobora gutuma amagara yawe ahungabana ukwiye guca kure cane y'ikintu citwa itabi canke inzoga kubera ko ibyo bintu birashobora konona ingene igitigu gikora. Ces substances peuvent nuire au bon fonctionnement du foie et des reins. Ibi bintu birashobora konona amafyigo kandi birashobora konona n'igitigu. Ibi bintu rero byononye igitigu n'amafyigo kandi igitigu n'amafyigo navyo biri mu bihimba biyungurura imicafu cyane si ibintu novuga amaraso n'ibihungurirwa mu mubiri. Ico gihe murumva yuko rero ibi bihimba n'ibyahungabana n'ibyatakaza ubushobozi bwo gukora uzohava usanga imicafu iri muri bo bitarongera isohoka ibaze nk'amafyigo tuzi yuko ayungurura amazi tunwa hanyuma tugasohora umukoyo mu mukoyo kandi agatasohokanamwo n'imicafu isohokana n'umukoyo cyangwa se umwanda mutoya kubera amazi tuba twanyoye none iyumvire nk'ubu rero amafyigo arabaye nabi aratakaza ingufu ntagishoboye gukora muri ico gihe urumva yuko umuntu arahahangayikira. Ikintu ca gatanu muri bino bintu 8 tuko turavuga bifatiye ku byo umuntu afungura canke yihereza anywa canke afungura byo mufasha kugirane kugwanya ibintu by'amatoxique akidetoxifya akiyoza agasohora imyanda n'imicafu n'ubumara byose byotuma umubiri wiwe uhungabana. Ikintu ca gatanu bavuga ngo umuntu akwiye kugirane manger des aliments entiers umuntu akwiye gufungura imfungurwa z'umwimerere imfungurwa zitacishijwe mu mahinguriro. Twabonye ko umuntu akwiye kwirinda imfungurwa zo mu mahinguriro akwiye kuzigabanya aho nibavuga ngo umuntu azihebe burundu kuko mu by'ukuri nyene hari ibiba byahinguwe mu mahinguriro mugabo ugasanga dushobora kubiheba ariko mugabo no kubigabanya ariko ngaho bavuga ngo ufungure imfungurwa z'umwimerere ziri naturelle nimba mbonovuga ngo zidaciye mu mahinguriro no kuvuga nk'ubu umukate w'ingano ukawurya udaciye mu ihinguriro na hamwe. Ingano bazikaranze barazijana ku mashini zirahumbo barazisya hanyuma ugaca ukora umukate muri ico gihe utawukoze muri ya farine novuga ngo ya ni minoterie do muramvya minoterie do muramvya ibintu nyene nk'ibyo nibakomeye ngo twarize minoterie do muramvya ko ryari ishami yari societe yahingura ifarine yo giva mu ngano ibintu nyene nk'ibyo. Rero ikintu ca gatanu cyo gufasha kwiyoza imicafu canke imyanda ibintu by'ubumara bishobora konona amagara yawe ukwiye gufungura imfungurwa z'umwimerere ziri naturelle imfungurwa za gakondo ngana ikinyarwanda ariko mugabo nibaza ko imfungurwa kama mu kirundi shani zirakwarive nyene ukwiye gufungura imfungurwa kama ngaho ngo privilégier les aliments non transformés qui contiennent des nutriments aidant à la détoxication. Ivyo ni bimwe mu bintu umuntu akwiye gukora. Ikintu ca gatandatu kuri tugomba guteba cyane guteba sinavyiza. Ikintu ca gatandatu gikwiye gukorwa ngo nuko umuntu akwiye kunywa amazi menshi. Twarakoze ikiganiro kivuga ku mazi n'akamaro kayo n'urugero umuntu yoyanwa ko rero ngahayi umenye yuko ni waba utanywa amazi menshi amazi ku rugero ruhagije umubiri wawe biwugora cyane kugirane gusohora imicafu gusohora amatoxine gusohora ibintu by'ubumara ibintu birimwo novuga ngo ubumara bwo kononera umubiri wawe. Rero ngo ukwiye kunywa amazi menshi nimba wipfuza kwiyoza imyanda imicafu amagazi ibintu bishobora gutuma amagara yawe ahungabana. Buvez beaucoup d'eau. L'eau aide à éliminer les toxines par l'urine. Ngo amazi tunwa afasha umubiri wacu gusohora imicafu
y'ubumara toxine ubicishije umubiri, no kuvuga mu mukoyo, mu mwanda mutoya. Amazi niba utanywa amazi urahomba ikintu gikomeye cyane. Twarigeze kubana n'umuntu bavuga ngo nta mazi yigeranwa, ngo niyo ngo bishitse bakumva ngo arayashatse watagenda bagahagarara mu ruzi bakamarayo umwanya nk'iminota nk'itanu agacavayo, ngo yaba yanyoye amazi no kuba yayanywesha ibirenge. N'ahantu hamwe nigeze kuba, sinzi ko byari iby'ukuri, kuko mu by'ukuri kubaho atamazi umuntu yigeranwa birafise ingaruka mbi nyinshi. Naho ni mu gihe OMS yo yemeza yuko ikinyobwa kimwe rudende rwa dege amagara akeneye kugira ngo umuntu abeho neza ari amazi. Ibisigaye byose ngo byaba amaji byaba inzoga ngo ni question de loisir, ni ukwinezeza gusa umuntu abahisemo, ariko mu by'ukuri si kubera yuko ibyo bintu bikenewe ku magara yacu. Hanyuma rero ikintu kigira umunani cyo cyanyuma naco kivuga ngo intégrer des aliments favorisant la digestion, ngo mu byo umuntu afungura akwiye gushiramwo, akwiye kwitwararika gufungura imfungurwa zorohereza ihoka ry'ibifungurwa, digestion alimentaire. Izo mfungurwa nazo akenshi zigwiriyemwo za mbogaboga n'ivyamwa kumbure twavuga. Ivyo bifungurwa umuntu avyihereza birorohereza mu nda, umuntu akagira agashobora kudigera neza, indya zigahoka neza. Hanyuma gutyo umubiri ukagira ugashobora kurobanura ibyo ukeneye, ibyo udakeneye nabyo ukabirungika, novuga ngo mu mwanda mukuru canke mu mwanda mutoyi. Gutyo umubiri ntugume wibitse ko ibijanye n'amatoxine, ibijanye n'ubumara, ibijanye n'imicafu canke se ibisigarira bivuye mu byo twafunguye bishobora konona amagara yacu. Bakunzi ba Yaga Muganga, aha niho ikiganiro twariko turabashikiriza agace ka mbere kavuga ku kungene umuntu yoshobora kwiyoza, yoshobora gusohora ibintu by'ubumara, ibintu by'imicafu iri mu mubiri izananye ku byo twafunguye, ku byo twanyoye no ku byo duhema mu kibano, impemu zacu, imyotsi, amagaze, ibya essence, iby'amazutu, iby'amahinguriro. Ibyo byose twariko turabira hamwe rero ingene umuntu yobigwanya, ingene umuntu yobisohora yifashishije imfungurwa. Nuko rero niho kano gace ka mbere kagarukiye mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Tuje turabira hamwe ibintu bitanu rero nabyo bindi umuntu byogira byomufasha gusohora bya bintu by'ibigaze, by'ubumara, by'imicafu bisanzwe biba mu mubiri wacu bizananya hacanka hariya muri aho twamaze kudondagura. Ingene umuntu rero ashobora kubisohora no kubigwanya akoresheje ubundi buhinga n'izindi nzira mugabo zitari izo gufungura. Akako turaba ibyubakiye cyane ku gufungura. Hanyuma ubutaha tuzoraba mbega umuntu yogwanya gute, yosohora gute ivyo bintu by'ubumara biri mu mubiri bishobora kwankiriza umubiri wacu, umuntu akoresheje izindi nzira atari zijanye n'ibyo umuntu afungura. Nuko rero mwakoze kudukurikirana, mwebwe bashasha mushonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bishoboke muzohore muronka ibiganiro byacu. Ibisigaye ibyiyumviro byanyu, intererano zanyu muzidushikirize muri commentaire canke kuri WhatsApp yacu iba isanzwe iri ngaho nyene mu mwidondoro wa video canke mu mwidondoro wa chaîne. Ibyo twita ngo ni description de la chaîne canke description de la video. Jewe Janvier Manirambona nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabakengurukiye, ndabikebanura naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.